naho amatanguriro yanje yoba mato cane amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka naho amatanguriro yanje yoba mato cane ndamutera intege cane cane kugira ngo ntabivemo ahubwo bandanye agaragaza icyo Imana yamushizemo mu buzima bwiwe nta kintu na kimwe ushobora kubura agifise ibintu vyiwe je ndambwira ati n'amafaranga yawe ngo turayasangiye uretse ko mw'iyi minsi agomba ncike kwaje agende kwisangira n'uwo yakunze ariko uwo muntu arahiriwe kubera ko bisanze ndabivuze ko umbwiye ibintu kandi nivyo turimwo mugobo niho wangobotoye mwami wanje umwasi yagira birarangiye Yesu nawe avuga biratanguye mamahoro enje kubwawe umwasi yagira birarangiye Yesu nawe avuga biratanguye mamahoro enje kubwawe amumvanye naho njana naho bisaniye ndaziyoko njana kure inzira isubira inyuma nayihari oya oya nayihari oya oya nayihari oya oya nayihari nera ndi imbere nera ndi imbere nera ndi imbere hamwe imbere wanyereka siganirwa kuhashika harakayangana hamwe imbere wanyereka siganirwa kuhashika harakayangana naho amatanguriro yanje yoba mato cane amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka naho amatanguriro yanje yoba mato cane amaherezo nzogasanga kandi nzokwaguka wanyegeje mu kiganza cawe mwami umwasandodeye iyo mbona je ndakingiwe wanyegeje mu kiganza cawe mwami umwasandodeye iyo mbona je ndakingiwe kumurango mbere inkingi y'igicu mw'ijoro inkingi y'umuriro umurikira inzira zanje ngenda habona kumurango mbere inkingi y'igicu mw'ijoro inkingi y'umuriro umurikira inzira zanje ngenda habona haleluya imana izotuzigame izoturindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemwo this is a new level imana izotuzigame izoturindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemwo this is a new level. Wow, hallelujah. Yes, mwamaze kumwumva. This is new level Divine Light. Aha. Uno munsi turi kumwe na Divine Light no mu ami bavuga ami intime. Yego nukuri. Zavuranye mu ami intime arabaho. Famfe. Babanza mu bisiguriye. Reka tureke tuvyoroshe ariko n'umugenzi wanje. Ami intime. Kujya kuntu bakunda kubivuga mu Gifaransa. Yego nukuri. Mu Kirundi bacha exagera ngo ami intime. Plutôt mu Kirundi ngo mugenzi famfe. Ariko ujya ntaba. Erega mugenzi famfe burya ntumva ko harimo akantu aba kwifuje kwanza ubanza upfa.
haye ntabagukunda ahubwo ngo pfa ngo pamfe yo oya nuko urumva no kuvuga ngo niyo apfa amasegonda atari imbere yiwe nabaza gupfa yandi masegonda ngo mfe upfa ahubwo ni kuvuga ati mfe upfe mfufe umugenzi mwiza ari kuvuga ati mfe ube kuko na Kristo yarapfuye turaba voilà iyo definition ya ami intime divine light karibu cyane murakoze cyane uno musi ofisa akazi kenshi kubera ko nibuza kunyakirira umutumire wacu okay ndaza kugerageza bro okay je ndakwakiriye abakunzi ba Yaga Tech TV barakuzi uri umujama wacu uri umugenzi wacu naruzo kuganira ibintu byimbitse kubera kuri kumwe n'umugenzi wawe ntitwari tubimenye uzana n'umugenzi wawe bisigaye ko tugiye kutuganire ubuzima busanzwe batwumvise uririmba baturirimbiye this is a new level nteranje imbere ufise indirimbo z'umuntu yitahuye ari civilize amen karibu cyane murakoze cyane yego present ariko areba ko razo no munsi basi okay ku mazina ni nziza Divine Light ndumwigeme akijije arimba indirimbo mpazamana mugabo umuntu twazananye araza kwivuga yes mutwakirira wenyine turakunda kuba turi kumwe henshi uretse ko adakunda kugaragara basi no musinyene yavyemeye ko tuba turi kumwe no kuri kamera ariko henshi tuba turi kumwe hari n'abandi bari nyuma ya kamera no muzi ndabareka no musi kubavuga ariko ndabashimiye reka nakire Vava Valentine umwe wabaserukiye ego ibindi araza kwivuga murakoze kunyakira asa neza by the way ariko murabona ingene basaba abakobwa guys Jesus n'ubuntu yeah karibu cyane murakoze kunyakira witondera abakunzi bacu bon jewe nitwa Vava nitwa Valentine ariko kenshi banyita Vava ubwenzi waje Divine ayita Valenjo kenshi ngo Valentine babuze kuri Saint Valentin ego wabuze kuri Saint Valentin ukuvuga ngo feta iminsi mikuru bibiri amem ibintu biraryoshe no kwishira wawe ntibizomugora gute kuva birthday Valentine Day okay voilà Musa Jesse kuta kubifeta Valentine Day sinzi kada yabakunda bon kesa nimba udakunda nashutuga nimba udakunda kuje ndakunda cyane sheri wazogutungura niyo utabikunda hagiye abashiri bari n'ibintu batumenyeza tutari dusanzwe dukunda rero ukuri nta kibazo ntiyantungura ndashoneyemera ubwo nyene urakoze cyane nshaka tuganira uko muri babiri ndabizi ko bidava bingora kubaganiriza apa yuko muri abagenzi nta nisano mufitaniye rya famille shawe nukuri kw'Imana twatubeshe oya twahuye ko nyene dukuze twese mugabo mugubura kwacu nyene nibaza ko ari Imana yabikoze kugira ngo duhure imbere yuko usubiza micro Divine ngo ndamwibariza akabazo ndashaka ndakubaza akabazo kamwe kibanga kandi ntureka kubitubwira turakijijwe nta mutego ndabatega iyo umuntu tubonye aririmba gospel abenshi turazi ko bitandukanye na sekira indirimbo za bamwe bitazisi abandi bakaririmba iz'Imana eske kuririmba indirimbo z'Imana urabishingira intaye ko no mu buzima busanzwe uwo muntu yamamaza ubuzima abaye musi umugenzi wawe mushingira intahe rero ariko arajugumira Divine Light yo nukuri kw'Imana yo mwijuru fete jewe ntabesha ntaciga no hino Divine Light ndamushingira intahe arayamamaza yabiciye mu guhimbaza Imana kwiwe ego mu ndirimbo mu ndirimbo haro n'ibindi ahoragira byo kuza kuvuga ubutumwa mwibarabara hehe urumva ko jewe ko mudahora mumpamagara bon ntimuze musubire kwijana s'il vous plaît ako rero turagaciye ku murongo ako tugaciye ku murongo ego nukuri ndamushingira intahe cyane koko turanabanda mu musanzwe mu nzu aho tubaye rero nta gihe na kimwe niki gitari ciwe wagikoresha akana mu bebe wiwe ariko ibyo batababone nyuma ya kamera umuntu uzoshaka gufitira Divine udoshina na gitari komeza urashobora kwankara kubera gita mana ya ndacige rero cige cyangwa nyene ucige nyene nta bindi sino vraiment muhimbaje mwiza ndamukunda aranyigisha ufite ndamwigira ko cyane ndamwigira ko cyane urumva no kuvangwa no mu buzima busanzwe asanzwe ashinga intahe Imana yego
naho kaja musubize microphone ntabwo icubahiro divino kuri Imana ishimwe ofete igituma nababajije ikibazo ushobora kwibaza ko ari ibintu biri easy biri ngaho mugabo hari abaririmbyi tuzi ko baririmbira Imana just kugira ngo bamamare bamenyekane mugasanga ivyamwa bama niko gituma ijambo ry'Imana rivuga ati muzabamenyera kuvyo bama yes cyane mu buzima busanzwe divi byo gushikira ukagirira collabo n'umuntu atarimba gospel yo ba Tiza nko Big Fizzo araje tije nshaka collabo na Divine Light indirimbo ya gospel naho yabihegeze igihugu ba umengo birangoye guhita nishura ego canke oya nga mugabo gender twari umurimvyi twigeze kubiganirako ego asanzwe menywe muri Sekila twagomba gukora mu gospel ego nibaza ko yambonye nyene muri emission yumva arakozwe ko avuga ati numva shaka kurimbira Imana biciye donc mugabo indirimbo yanje ya mbere twoyiririmbana kubera ko umuntu bivana n'ikintu yumva mu mutima wiwe ego nkuno mwanya yevuca mvuga ngo sinovyemera canke novyemera uwo mwanya nyene ndabizi ko no kumviriza indani muri jewe ego nkumva ko ataco bitwaye hama nkabikora canke nkumva ko hari ico bitwaye hama nkabireka ubagara kuri rya jambo rivuga ati ariko sinorimba Sekila ariko sinorimba ivyo birumvikana bien sûr no vuga ngo nta gukorera abami babiri kandi ushatse gukorera umushimisha umwe uwundi urumva nivyo ntibibaho ni gute rero hitamwo abagenzi twabonye wazanye n'abagenzi bawe ikompi wari kuri kamera kandi yagushinga intahe nziza sinzi ko ariko muri kumwe ariko nabibonye ko yeze nk'usenge bwije uri nyuma ya kamera niko biri uri nyuma ya kamera kameme n'umumama ntiyotube niko biri bigenda gute kugira ngo utore umugenzi uvuga ati kuko ubuziranye n'abantu benshi hari abakonaissance dufise mu mashengero ku mashuri twize ko mu mwuga ufite amakonaissance menshi ariko kugira ngo ufate tu umugenzi turagendana uba washimye iki kuri we like kugira mu abagenzi ba intime kujya nyine mu babivuze nibaze ko je ateje ndabitamo d'abord kuko singenda mvuga ngo hewe ngo muhagarare ngo njagura umugenzi muri proche d'abord nibaze ko birikora je nawe umuntu ashobora no kumpropose ngo ndashaka kuba umugenzi wawe ibikunda kubera ko si ibintu usaba birikora tukumva turabaye connected tutazi muri twebwe impamvu turi connected hama nkabona wewe hari muri jewe nguwe neza kubera wewe koresha kugira umugenzi mugwo umugenzi akamakuruhisha kumva ati wotumwe baho wenyene hakumugira ariko harundi umugenzi umva ko borohewe entre vava indirimbo nka dafise n'indirimbo ntarashira hagaragara nishiziza turi kumwe naramubonye abantu bona status zabarazi ko umugenzi wawe donc toshaka kuba turiko turaririmba bisanzwe tuhimbaza nacambwa ati telefone recordinga ndumvise indirimbo umuntu atuma ukompoza indirimbo umuntu wese impwemu nziza abari iyindi experience nziza y'ubwiza rero hari umugenzi muba muri kumwe mukavana wumva mana wo kwisonzesha kugira ngo usubire mu mwuka ukumva ko yagusambuye ariko hari undi nawe ahubwo muri kumwe wumva uriko wow wumva nyine ukunze Imana kandi biciye muri we kabazo kandi ngenda kabaze vavu kubera ko yavuze ko umugenzi kandi umwespira ukamubwira ati compose indirimbo canke recordinga akantu ko gishoboka gufasha mu ndirimbo ikurikira je ntabwo ikiganiro nkundabwira abantu ngo don't give up no kuvuga ngo ntucike intege malgré toutes les circonstances ntucike intege nta munsi n'umwe Divine aracika intege uvugisha ukuki turi mu kuri nta munsi aracika intege ukumva hisemo kubivamo bon wabubwira ko bimaze kubaho Divine aza kumbwira impamvu oya biramaze kubaho biramaze kubaho ndanabibona wowe akenshi wabona byavuye kuki impamvu wowe uzi muga Divine yakubwiye bon bisanzwe umuntu arashobora kwiramata akumva umenga ikintu yararimwe yo kivamwo bivaye n'ikintu kanaka ariko kome yahamagawe arasubira akavyumvirako kazobona araje narahamagawe shari hari yamamagaye apana abandi bantu bose urumva kari ikintu kimutera intege kugira ngo ntabihebe ntabivemwo akaramaze kuvyumvira koko yo agacika intege udoye microphone rero tubwire ikintu gira kimuca intege donc akabaranditse ukurumva deja birahari n'abagenzi rero byose nivyo nukuri ega Divine urazi gituma ndabibwira abantu hari umuntu no munsi ariko arimvira kuririmba
hama akazohura n'ama circonstances muga yumviza iki kiganiro akavuga ati erega Divine yazo kwimvira kubivanga muga ntiyabivamo ugasanga umubereye ikiraro umubereye like uramwinspire akavuga ati nawe Divine ntiyabihevye rero nshaka kubwira impamvu ziba zituma hariho akantu nkunda guposta kavuga ngo biroroshe kusiga ikikwirukako ariko biragoye gusiga ikikwirukamo imbere indani mbega waje ko niko nanje ibyo ibintu binyirukamyo indani donc si ibintu twahuriye mu nzira ni ibintu muri jewe navukanye mbese Imana yarampamagaye ngo kuva tutaraba usoro nkuko ijambo ry'Imana bivuga rero buryo uri mu kintu nuhure n'ama challenge cyo kintu kiba gisanzwe muga ikintu gifite ico kimaze cyangwa gikomeye uhura n'ibintu bikomeye hari akajambo umuntu nigeze gushaka kuri stati ngo ibikomeye biva mu bikomere rero nta muntu hari ibintu nyene ushaka guhura navyo mu buzima canke bimatanye nyene nico kintu urimwo bikaguca intege ukumva kuri ukanarira aho ati bino bintu ndabihevye ndabihevye just no guma strugglinga nkuko kube mugabo uryamye usinzira ahubwo kumubona impamvu nyinshi zo kubiguma hamwe no kubandanya Imana irongera kwibutsa nkuko nabimvye ngo hamwe imbere wanyereka haranu imbere cyo mbona hakayanga ati wow hajyana siganirwa gushikayo peu importe kubera ko umuntu yizera ntahagarara ku vyabona uno munsi ahagarara ku imbere yiwe iyabona iyo ari karaja rero vraiment hari ibintu byinshi mushobora guhura navyo nkumva no biheba vraiment mugabo impamvu ntabivamo nuko kandi hari ico Imana yavuze ku buzima bwanje n'impamvu yampaye inongabire abantu bumve ko ibihe byo gucika intego fait nuko je kuva nsoma Bible yo nagira ubuntu ngasoma nka histoire nka Yobu yitrose nk'igitabo nkacose nkagisoma bana ko yagenda acika intege mugabo agasubira n'intege Mose yagenda agacika intege mu nyuma agasubira nuvuga ngo ivyo n'ubuzima umuntu wese ategezwa gucamo na Yesu murazi ko yavuze ati nibyaba ufashe iki gikombe kindengane ariko ntibibe nkuko ngomba bibe nkuko ugomba niho ujye wavuze ati ikintu kikwirukamwo biragoye kugisiga ko ciruka muri wewe indani ndashaka umbwire abagenzi bawe uruhara bagira kugira ngo ntucike intege like bava bari hariya uruhara bagira kugira ngo ntucike intege en fait nkiyo bishitse kuko jewe sinkunda kuvuga ibintu byose bimbabaje ndashobora no gucika intege nkavyigumizamo muri jewe mugabo iyo hari gihe bishika nkamuhishuka mu ati ikintu cyabaye ukunuko arashobora kumbwira ashobora kunyibutsa yego aribyo tumaze kuganira akambwira ati bibuke nacagiye uko byagenze ariko Imana yabanye natwe akambwira ati dusenge canke koruku reka uko wagira ubikore bikoruku yego kugira ngo ushobore kubandanya rero uretse n'amasengesho harimo n'impanuro kubera muri buno buzima umuntu arakenera umuntu amubwira kuko hari igihe ushobora kuba ufite amakuru muri wewe atuma uremerwa muri wewe aho ndakaza kuzana amakuru meza atandukanye ukumva wow uraruhutse muri wewe bava reka nawe ndakubaze igihe Divine aba yacitse intege ukuva umutera intege like muri wewe ni iki kigutuma umutera intege kumva ko yoririmba ukumva ko eske harimo kwimvira ku bandi canke niko ari umugenzi wawe avuga ati oya ntubivemwo canke bari kwimvira ku bandi bantu aririmbira nuko ari umugenzi wawe canke niyo mutawamuziranye wumvisha indirimbo ziwe from je nazumvije naryamye hano ntera nje imbere cyane ko nubwo nohura n'akantu no munsi kameme ndagasimba muga sinsubira inyuma kubera ko indirimbo asohora canke aririmba zifasha umuntu wari we wese bisanzwe indirimbo ayisohoye gusa iba ishitse kure cyane rero uyumvize wese arumva ko asubijemo intege mu ndirimbo ziwe asohora kenshi rero mu kumutera intege ndamutera intege a partir y'ivyo bintu asohora ayo majambo ariko araha abandi atera intege kuko je ndabaze kubona afise abafana benshi guhera ku mwana mutonya gushika ku muntu akuze jewe nshinzi nahe ndibuka hari umumama yambwiye ngo uranyereka uwo mwana aririmba nk'uko yego uzokoze numva yarigeze kubona namusite kuri stati yumva turakunda gushirana kuri stati aje nambwira ndakwinginze munyereke live kubera ko indirimbo ziyo ndazikunda cyane rero uruva mu kumutera intege birimo na bwa bugenzi dufitaniye sinkeneye ko yogira ibintu vya ndavuga ati don't give up
kubera ndumva nyene abivuyemwo nanje ivyo nkorako yavyo nkorako ko n'umugenzi wanje vyayo vyamfafe nyene vya intime Pamfe we banze famafe ndumva ndamutera intege a partir y'ivyo kuko hari igihe usanga umunsi wose urashobora no guhera ariko aravyiyumvirako mwaranje nkamureka kuko mba nzi yuko mu gitondo ashobora kuvyuka ari strong ameze neza yumva rero ndamutera intege cane kugira ngo ntabivemo ahubwo bandanye agaragaza ico Imana yamushizemo mu buzima bwiwe uri umugenzi mwiza ndagusabye umubwire amajambo mwapresi umubwire amajambo meza s'il vous plaît ugire gute umubwire amajambo meza that's qui afise sha hari abantu batanga kubabwira amajambo meza baca barira muzane bavye mushwara mumubwire amajambo meza je kuri arazi kuntu meze sinkunda kugaragaza ibintu amarangamutima ariko si kuvuga ngo sindi romantique uri romantique sha je arabizi ivyo mpora ndamubwira reka sindabivuginga kuri ecran kubera ko mpora ndanabimubwira turi kumwe bware kucumbwira ngo vuga amajambo meza arazi ko ndamukunda apparemment canke indani muri we na apparence yiwe umva ndamukunda vraiment ukuntu ameze niko Imana yamuremye niko Imana ndabimubwira niyo tuvuye muhira umva ndabimubwira chaque jour arabizi iyo tuvanye muhira ndanabimusubiriramo n'ubu nabimubwiye arabizi ibintu nkunda kumubwira ko nkunda kuri we ariko apa y'ivyo biboneka ndakunda jewe umuntu atuma ngira amahoro ampa amahoro ntambuza amahoro hariho umugenzi ushaka kugira nabikubwiye ukamuri kuragwana n'ibintu yavuze ibi byagenze uku nukuri arampa amahoro ego dufate nk'abantu bashaka kugira nk'akantu tudahurije ko mugabo nuko nta bintu vy'ishavu birimwo hari nk'akavuga tugenda ukubwira uku usanga mugabo birangira duhuje neza urumva nta vraiment sinzi uko nabivuga arabizi ko ndamukunda urazire kuntu je ntinya kuvuga nk'ubu kubera ubimbaje ngaco abantu bashibibaza ngo ndabivuge kubera niyo turi kumwe na sister wanje mukuru wanje tuvukana mu nda kwa papa na mama twama tubimubwira ko arase ukuntu ateye muri we nta kintu na kimwe ushobora kubura agifise ibintu vyiwe je ndambwira ati n'amafaranga yawe ngo turayasangiye uretse ko mu minsi agomba ncike kwaje agende kwisangira n'uwo yakunze ariko uwo muntu arahiriwe kubera ko bisanze ndabivuze ko umbwiye ibintu kandi nivyo turimwo se n'ubukwe bamuterera ndabifurije vraiment kugira urugo rwiza kugira nyine wambereye umubanyi w'indani mu nzu mwiza ndazi neza ko nyine ndabivuga kuba bimbajije n'umuntu muzobana vraiment azokoroherwa kubera ko uri umuntu atanga amahoro umuntu mubanye abaguwe neza uri umuntu ndagiye mwungura umwana mwiza uri umuntu mwiza vraiment igikobwa ciza disi basi reka ndakubwire n'ikindi kintu ndamukundira uzi ko ni wa muntu ushobora guheba gahunda ziwe akamerekeza mu kintu canje deja afise mariage yateze ko yaziduse mu bintu byinshi ariko yamanje kwitanga aramperekeza ibaze vraiment nundi mutabona kuri kamera ibaze vraiment afise programme y'igihumbi twamutibije mwaranyi kuri Imana basi Imana nibahezagire mwese zobane nawe mbenga ndamusezerera ukuri oya sishaka gusezera ko narava candira ngasi ndanabishaka ko bamubona ndiko ndarira ariko ndamukunda ndamushingira intaye n'imbere ya kamera ko ari umugenzi wanje wa vrai ntarigera mvamwe nukuri ntaramvamwe abagenzi bubahwe n'umukunzi ahubwo si umugenzi n'umukunzi wanje ndamunezererwa iyo ateye intambwe nawe iyo umva nteye intambwe umengo niwe ayiteye abantu rero bakunda kuboneka kubera hari abandi baca bagira amashari Imana ikumpera umugisha warahezagiwe sinzi nyamajambo meza ko yaraye mugana ukunyene mvuga jewe aya representa ayandi menshi agumye muri wewe abandi bashaka bivuna ngo bavuga ati afise umutima urutumutumba
umutumba ni munini ibaze umutima ibaze n'umutima umutumba ni ukuvuga guteka ibintu byinshi cyane umutima we usa neza basi ndagufashe ndagufashe kandi uri kuranyigishirizaho sanze ndanabiyize urazi igituma divindi ko ndabwira ibi bintu biragoye kuronka umugenzi w'ukuri sasa hama ikindi naco urashobora kuronka umuntu w'umugenzi muga ntashigikira impano yawe kwa kundi bavuga ati uwo mugenzi arakuruhisha ukaruha iyo uzi umugenzi w'ukuri rero mubwira amajambo meza kubwira n'igihe je mutazoba muri kumwe n'igihe umwe azoba mu Bufaransa uwundi akaba muri Belgique n'igihe umwe azoba muri Amerika uwundi akaba muri Canada kana tuzohagenda nka bus nivyo nibisanzwe dutatoje imbere twege kuburyo uvuga ati uyu muntu yarambereye mugenzi w'ukuri na cyane cyane iyo giye kubaka yavuze ko gije kubaka wibaze mukagira gutandukana uko abagenzi babana mu nzu bagiye bavuga ati umuntu numumenye mu gihe mutarabana nukuri ibaze iyo mumaze kubana ukumviza intaha gushingira biraryoshe wimva guteva wimva gute vraiment amu na tomboye sha umengo yo twongera inkwano natutaze yatanze maze kumva ya majambo nibaza ko twongera inkwano basi je ni surprise ni surprise basi ni surprise kubera ko sinari ndabizi ko bivugira no kuri kamera abantu bose babimenye oh my god Ega abantu tuzi ko abantu bavuga ngo abantu babi ngo nta bantu bayeze bakihari muga n'abantu bamenye ko ari abantu beze bakihari kuri numva ryohewe cyane fait natwe no gukora amaso zikwera ahora bimbwirira muhira muhira ni Maria Temba jamu okay uruva ahora bimbwirira muhira nivyo ariko imbere ya kamera naho biri too much ni ibintu bisigize ubwenge bafite birandengeye nanje ndamubwiye merci nituvanyeko ngo mva ngo ndagiye ngo ngiye gupfa oya kandi murumva hagiye kuba ka distance hariho distance mugabo hariho distance ariko yumve ko tukiri kumwe muri vyose nta namwe ngiye hariho ikintu ngiye guhindura gusa ariko turi kumwe chaque jour icyo zombwira cyose mpamagaye nzomwitaba rimba ari guhimbaza kumenyere twahora turi kandi nawe azagusanga muri rimbe ahazoba deja ni hafi na hafi sinduze ruguru cyo kiti muri mwese mu gisagara nade class misige tugora gatoya uzigora azigora cyangwa je ndigore twese dusangane nimba tuzohurira hagati we don't know mugabo ibintu yumve yuko ndamukunda turakundana cyane from na Divine Light ndamukunda n'abavyi biwe barabizi no muhira kandi iwacu barabizi uruva ivy'igiciro kugira umuntu w'umukundi uruva hari abantu bibaza yuko abantu batogira abagenzi ba vrai batogira abagenzi ba vrai hariho n'abandi bimvira ngo mubwiye ngo njya mukobwa n'umugenzi wanje acabwira ngo ahanga sibya sibyo ngo urampenze ngo ubugezi bw'abakobwa ngo turabuze ariko ndakubwire birabaho birabaho kandi ntugenda mumenye kera cyane kugira umuntu wawe ntibifata umwanya munini cyane ariko yumve ko nani ndamushimiye ndamwishimiye ndakunezererewe nukuri ndagukunda cyane ndagukunda cyane kuko mpande ndabikubwira nawe ndabakabwira ko ari keza vyaga ni keza vraiment ashaka vyaga kari mignone sana mignone je barambeshe sindi nakamignone kavyumve yuko ndagakunda kari très mignonne uruva yero burakarindira ucuvyumva nawe je nzobagendera inyuma y'amezi 5 oya none divese twagumanye warabaye mudamu babaze ati bwa bugenzi bwagumyeho bagize hamwe ugira ivyo arazi ko umuntu ari yansenta agira utuntu yanka ndoze wanke Divine Light turakwingiye yuve yuko ahubwo bavuga gutwaririza ahubwo bavuga gutwaririza azashaza kuba iwawe nta nakintu niba tazobahindura eta civile nawe voilà en fait c'est jamais ashobora gutera imbere je tumumva ati kandi uva atera imbere cyane hejuru gose
umva cico akimenye inzira isubira inyuma ngo ntayihari iri bloke umva itegeko ariko nugutera imbere cyane kandi hejuru gose rero yumve ko niyantumako ku kintu cose imba ari clip kucyanyereza byahora byose nakutora dutuma ko muri kirane ndakwitaye voilà tuzaba turi kumwe cyane reka rero nakoze tukifurize urugo rwiza wabyumvise ko ugira ushinga urwawe uze dukorera urugo rw'umugisha atuka naje utasure inzira ugiyemo ntibazimiye agiye ku man of God guys man of God Apa you mu man of God irekoraje no bw'Imana nagira ibi ntombanire cyangwa mfuhire James façon d'être arakora umukozi w'Imana akora ni nka Paulo je ndakunda umukozi w'Imana ameze nka Paulo avuga ati je sinungwa n'ibyo wanje ntungwa n'ibyo nonde nawe rero nawe uratomboye merci reka ndivugira umuntu yaze yaracha byumva byumva imbere yuko adushira ko akapera mudushira ko karirimbo kanyuma muririmbe hamwe muca turangiza iganira abantu bitega iki bishasha tivume ngo umuntu adasohora kenshi vraiment ahagira ubugaba sinzi ko mudahoramo mukubita bihora bishika bigateba abantu bitega ikorosi gikorwa gishasha navyo mbise bivuga wabicishijemo ariko ntawe uzi ngo kizosohoka ryari eske nawe ubizi nyene reka tubirindire ariko twizere ko ari vuba ni vuba n'ukuri yego waramaze gutegura ibintu byose bafise n'indirimbo badoye ziheze muri studio ariko jewe ndafata akanya ko kuhitamwo iyo basohoye okay kandi ikindi ndajo abantu bamenye ko burya je ndakunda abantu basupporting abandi hari abakunzi bayagate bakunda Divine Light muga kidi gukunda je ndavuga bazira umuntu yanyandikiye par exemple ndakunda ijwi ryawe numva shaka kukurungikira ikintu rake numva shaka gusupporting uwo n'umuntu agusupportinga no mu buryo bugaragara rero n'abantu bakurikira yagati mumenye ko gusohora indirimbo Divine sohora ama image meza cyo mbere abafite amafoto meza guys turagushaka gupiningira channel yawe barabe indirimbo zawe abatarazibona bien sûr mugo ufise ibikorwa vyiza bisaba ko usupporting like abantu bagusupporting niki wabwira abakunzi ba Yagatek mu vyerekanye n'indirimbo shasha mu vyerekanye n'ubwo buryo nyine ukoresha kugira ngo abantu bamenye ko ibintu ukora uba wifatiye umwanya uretse ko nkoreshira Imana kuko jewe ndakunda vraiment iyo ngize réussite mu kintu sindibagira ivyamubabaje canke ivyanduhishije mbashimiye Imana ariko niba vyoroshe n'ukuri niba vyoroshe mu buryo bwose no mu buryo bwa byose nyene muca muvyumva ariko icyo nshimiye Imana nuko vyose bikunda kandi Imana ibiri kumwe natwe rero mushigikire abanyempano bose kubera ko umuntu wese ahageze n'ukuri hajya bayitanze mu buryo bufadika uburyo bwinshi kandi ndazi ko mubikora neza mushishikare kuba supportinga na jewe ndishizemo kandi mukume mudushigikira mushikana kure ivyo tuba twakoze kubera ko twe dukoze indirimbo tuba dukeneye ko zishika kure hashoboka niwo munezero wacu ego nkuko twari twatanguye turirimba tugatwashaka ko aririmbo kanyuma muganga ashaka kubaza akabazo kanyuma hariho Buja Music Awards baheruka gutanga ku muririmbyi yakoze neza byaguhaye icigwi cya kuri kote ya gospel twabonye ko igihembo cyatahanye aba Victoria team wewe wumva byaguhaye icifu kuba baranakwiyumvire ko se ni byiza ariko wewe kugira ngo nawe mwaka uza bazavuga ati Divine Light witeguye gukora gute wavyakiriye gute byagenze gute muri rusange je cyambe ndage kwanza mbaye inome nabyo ni byiza mbaye muri kubera ko competition nyene hatsinda umuntu umwe twari 6 harimo n'amatimu abiri Pendo Sound na Victorious n'abandi rero bari umwe twari 6 murabona ko bihangange vraiment yes kandi nawe uri gihangana nukuri nyene kubera Imana kandi Imana numva niyo yatwizeye duha umurimo wayo twe dushoboye ariko Imana niyo bikora je naragiye d'abord kwisanga muri bajya abantu harimba abantu benshi yego n'ubuntu nyene kuba muri ga competition même si award ntayitwaye mu bayitwaye bose abayitwaye bose twese twarakoze kandi mu kugira abagize umwe wese bagitangura kuvuga ababaye muri competition twese baravuze ko twatwishije imitima yabo twakoze
harimwo benshi bakoze n'ivyo Beyonce batashizemwo mugabo tubwe twagira ubwo buntu bwo kuba muri ya competition uwo bashizemwo wose ndamukeza kubera ko ni intambwe kwanza ya mbere yo kumva ko wayigiyemo kuko si ibintu twagiye kwitoza baricaye bariyumvira hamwe batwumvirako wavyakiriye neza kamera nukuri cyane na general ndakubonye burya ubundi haburana none abigire nzara kuburana mwese mwafashije imitima ya benshi kandi indirimbo zanyu ni byiza ko zafashije benshi kandi kugira ngo bagutore nuko baba barumvise ko indirimbo yawe gize ahishika dusezera abakunzi tubahe indirimbo sindi indirimbo mubaryohera mukunda kuririmba muri ko irahari indirimbo tukunda kuririmba mengo ni twatangura rero igihe kimwe najyaga nibaza ku magambo meza wambwiye akanangaza ariko nkareba uko meze natekereza ibyo vuga nkabona bitazabaho natangiriye kwizera nibwo nabonye ndamuzanje simbere igihombo inshuti zanje zimvaho n'umuryango wanje ntiwanyumva bagira ngo naravangiwe inshuti zanje zimvaho n'umuryango wanje ntiwanyumva bagira ngo naravangiwe none ndashitse kandi ndashima urakoze Yesu none ndashitse kandi ndashima urakoze Yesu wanyigishije kwihangana wemera yuko mbabara umbwira ukwiriye ijoro rimwe nkaseka ariko irindi nkarira wewe ukanyihorera ijoro rimwe nkaseka ariko irindi nkarira wewe ukanyihorera nashatse kukumvaho shidikanya cyane kubyo uvuga ariko niwandetse wanyigishije kwihangana wemera yuko mbabara umbwira ukwiriye abakuvuga nabi muge kugira neza nzahamya yuko usoza ijambo wavuganye nanje amahoro ni wowe ni wowe munezero ni wowe kiza kanje ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe butunzi bwacu ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe kazaza kacu ni wowe ni wowe ni wowe abakuvuga nabi vuge kugira neza haleluya